ndakuramutsi Aster, ndakwakira ku kiganiro kukaye, kaze kukaye. Murakoze cyane kwikaze. No munsi sindagutevye. Shaka kumenya kuri kino kintu. Muri twebwe abagore muri logion féminin sinzi sino generaliza bose mugabo kamaze kwiyerekana ku bantu benshi cyane batwebwe. Aho usanga ugasanga umuntu araje yamafise ibyo atosora abandi mugabo wowe waje kuraba ivyiwe ugasanga yo ahubwo wewe uranavugika ashitse ahantu aguma atosora abandi ngo akani kagenze neza ngo kada kubera iki kameze kurya uwo muntu abafise ikibazo kiye sinzi ko mumaze kubibona namwe cyane biri generale muri societe yacu sinabagore gusa ko muri abagore no kwabivuga byoroshe mugabo ni complexe ufite umuntu abafise iyo umuntu afise complexe aba yumva ari hasi muri we agerageza kurondera ko abantu batamurenga rero yakubonye ko ikintu ciza yumva umengo wamurenze agerageza kurondera ikindi kintu kibi yorondera kija kugukorora kugira ngo ntumurenge uko muri we ariko agwana n'abandi batamurenga rero ni complexe iba akenshi ugasanga nk'iyo wambaye nk'impuzu nziza wa muntu akabona ko atayafise gaca agerageza kurondera ko ikirato wambaye atari ciza ahubwira ngo wambaye impuzu nziza ngo ariko rero ngo ikindi gihe uzorabe n'ikirato ufite aguma arondera ka kantu kagusubiza hasi rero ni complexe ihari ni ikintu kibi wanashaka kirica ubugenzi kirica ubucuti abantu bafitaniye kugeza ko uzoraba muri societe yacu mu bintu 10 vyiza 9 biricwa na kimwe kibi ngo mu bisanzwe umuntu akwiye kumenya ibyiza akabishima nk'ibyiza rero ni complexe tuba dufise niko twakuze nta wabitwigishije niko tumeze mu gisirimu tugerageza gutora amanenge y'ubusirimu umuntu akinjira mu nzu atisha mufise intebe nziza cyane agaca yinjira nko muri toilette atariko rero lavabo yanyu ntimwagize igezweho agafatanya lavabo no muri saro ivyo ntibifatanye mbwa akayifatanya kugira ngo aje kuva mu nzu afise ikintu kimwe yokweka ko itameze neza rero ni complexe yerekana mu buryo butandukanye ariho hava kugiranira nabi aba ati ko n'ubundi asinzireka komeretsa umuntu ego rero byo duteza kwiga kubana navyo uburyo bwiza bwo kubana navyo n'ubwahe nuko umuntu akubwiye ati burya lavabo yawe ntigezweho ati ufise salon nziza lavabo yawe ntigezweho cyane ubwira uti burya rero ndi classique sinkunda ibintu bigezweho cyane ndi umuconservateur mugabo umuntu nk'uyo yashatse kugusambura abo bajene baza burya ntihari yindi kote abari afise insécurité muri we usibye complexe abafise insécurité ntiyoburamo insécurité kuko urumva kugenda imbere yiwe umengo nimwahura n'abantu bazovuga wewe batamuvuze iyo insécurité deja ibirimo abari komineze ibintu byinshi mugo bijyamye muri complexe akenshi nuko muzi umengo turi muri competition mugo by'ukuri nta competition turimo mu buzima mu buzima umuntu wese afite ubuzima bwiwe abaho rero kenshi muri competition abantu bariko bariruka uravuga uti agira nsige ukandera imikenyero yuko uwo musiga ni competition ora mu buzima nta competition ntaho dufise turiko turagomba gushika duhuriye ufise agomba gushika wewe James agomba gushika nta competition kunyaruka kwanje nta complexe yo kugutera kuko je ndafise yo ndikondaje ntiko tuja hamwe kugenda buke kwanje ntibikwiye kuguhinga uvu wewe ntituriko tuja hamwe donc mfise ndiko ndaja vizuri kuraja mugabo abo bantu Aster urumva uramubwiye ati je ndi classique ibyo ntabyo kundi uva yashatse kugutibura umva yabonye ko ufise ibintu byiza bimurenze wadafise yashatse kugutibura no kugukomeretsa akwereka ati wewe ego urafise salon nziza toilette yawe irafise akabazo
niwamwishura uko burya urumva abashaka kwihasira yuko vy'ukuri washitse hasi umwishiye uko aca arondera ikindi kibombe rero ikindi kimisira kurungikira numva kuko umwiteye umuntu nk'uyo daboro wamaze kubona ko agomba ko mugwana mu majambo kuya guca umwitegurira nta kibazo ukitegura ko yagenda mu gikoni akakubwira ko bisa amafurusheti mabi ugaca umubwira uti niyo design yayo nkunda kuko ntibigeze bakora design unique y'amafurusheti bagize ama design atandukanye baca barofra abantu bati mwe saratori yashaka cumbwira uti rero John iyo design nkunda baturumba izindi ziri dohe zigezweho abantu bakunda ati ego cyane tinga gituma ku isoko hari burya bwoko bwose nukoreshwa z'abantu zitandukanye iyi niyo shwa yiwanje ikibazo rero abo ntagarukiriza ngaho cakindi wamwishuye akumva ati nubundi aca agenda mu bantu mu bandi bantu batanakuza imbere canke azi yuko banakuzi akagucafuza akakubwira ati yego afise salon nziza mugabo naragaye uno umuntu gusa umusirivu vraiment ngo nta bintu azi ngo kuba afise salon nk'irya akagenda arakwandagaza muri iyo kana aho maze kumenya ko yagiye arakuvuga ahantu hose kandi ugasanga n'umuntu ari poshe yawe udashobora kwikura ukavuga ati uyu muntu ari poshe yanje none muri ico gihe nturi bumwikure urabizi ko ameze uko nyene ari ukonona umutima ari ugusubiza umuntu hasi uca umwifata ko gute jewe fata karo ka Yesu niwe example niyo modele nziza Yesu abantu bamubwira yuko akoreshwa na Satani yarabakiriza abantu baje kubimubwira bakabahinja yarabakunda umuntu nk'uyo ukwiye kubandanya mukunda umutima wawe yakwishe cyane gose kugira ngo kugumana kwawe nawe umwandukize wa mutima wo gukunda abantu na mutima wo kwemera ibintu umuntu aba afise hama ikigira kabiri hari ibintu tudakontrola dushobora gukontrola ibyo abantu bavuga ku buzima bwacu kuko bafise uburenganzira bw'ivyo bavuga ku buzima bwacu ubwo twe turakontrola ibyo twakira nk'ivyo batuvugako icyo dukontrola cyonyene mugabo ibyo bavuga twumva canke tutumva ibyo biyumvira bavuga cyane ntibanavuge bavyiyumvire ntitubikontrola mugabo jeje duha control mega ibyo bamvuze ko bingira kwiki ukagwanira ibyo je nico kimbeshejeho nta kibazo nogira ngo nakayamvuze n'uburenganzira bwiwe mugabo je ibyo yamvuze ko ndakontrola ico binkorako iyo yamvuze ko ikintu ndaraba mbega ico kintu yavuze ikintu co ko ari gihe abantu bavuga bavuze byo ntegerezwa gukosora ibyo ndabikosora ko turashobora kwaprena ibyo abantu batuvugako tugakosora mugabo nimba bavuze kugira ngo bavuge je bandanye urugendo sinemera kwicwa n'amajambo wow urakoze kuri iyo ntererano kandi twizere ko abamama n'abakobwa tugiye guhinduka bivanye n'ico udufashije uyu munsi murakoze cyane